umuntu aba agiharurira byose mu mubiri nk'uko ya nkuru ya Nikodemu imeze, ngo byoshoboka gute ko nsubira kuvuga ubwa kabiri kandi umuntu byomukundira gute ashaje? Kubera tuba tubyumva mu buryo bw'umubiri, tuba tubyumva mu buryo bw'ibyiyumviro bisanzwe, bya biharuro byo mu ishure, bya bindi batubwira mu ishuri. Ariko mpwemu yera araza akadufasha kumva ibintu, amatwi yacu y'impwemu akuguruka, tukumva ibintu mu buryo bwa mpwemu. Amaso yacu y'impwemu akuguruka, tukumva ibintu mu buryo, tukabona ibintu byo mu buryo bw'impwemu. Yesu ashimwe rwose. Haleluya. Rero impumyi zirahumuka, haleluya. Abamugaye bakamuguruka, kandi ubumuga si ubwo mu mubiri gusa, ujya ubumuga bwa mbere buhambaye kandi bugoye n'ubwo mu mutima. Niwe tara yakira hacuze umwiza, bigakesha ijoro ryo mu buzima bwanje. Korana n'abantu biciye muri mpwemu wayo, Bibiliya itwereka ngo yabanza ko Kabushungwe. Ariko Imana ishimwe, dusa umunsi mukuru uvuga ngo Imana ntigituza ko rimwe rimwe Kabushungwe Imana yahisemo kuba muri twebwe. Mbere n'imibiri yacu ingoro ya mpwemu yera. Haleluya. Yesu ashimwe rwose. Rero ni umunsi w'ukuri wo gushimira Imana, twama tuyishimira kandi tuba tubereye kwishimira igihe cyose. Ariko uyu munsi naho kubera ko ari umunsi udasanzwe wabayeho, bose bashobora kumenya ko ari umunsi wabayeho, ni umunsi mwiza wo gushimira Imana bidasanzwe, tukavuga tuti uyu munsi turafise umunsi mukuru. Amen. Bya bindi byose duhora twumva bivuye ku Mana, tubihabwa na mpwemu yera aba muri twebwe. Haleluya. Rero Imana ishimwe yatugiriye neza. Dufise umwaka urimo ijambo ry'Imana ryo muri Yesaya 61 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Mu majambo ya mbere ijambo ry'Imana ritubwira ngo mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe. Rero muri Bomberge umunsi mukuru ukomeye kuri twebwe, kuko ni umunsi dufise ijambo riturongoye rikomoka aho nyene canke rihagazemwo aho nyene. Yesu ashimwe cane. Mwene w'Umwami Uhoraho ari kuri jewe, kuko Uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe. Ibyo byose bikorwa na mpwemu yera. Haleluya. N'imbohe ko zugururiwe, mwaka wo kubohoka mu izina rya Yesu. Munsi mukuru rero wo kubohoka mu izina rya Yesu. Kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho, inane de grâce. Menyesha abantu yuko Imana yatanze ubuntu muri mpwemu yera, turagirirwa ubuntu. Haleluya. Mpwemu yera ari hano kugira ngo adufashe kwemera, gutahura, kwemera, kwizera, kugendera mu majambo y'Imana. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Hari igihe twumva amajambo y'Imana kumenga n'ibintu byakureba ariko baravuga ibintu umenga ntaco bipfana na twebwe, ibintu umenga ni inkuru bavuze z'Abisirayeli canke z'abahehe. Ibyo bihe birabaho bivanye n'ingene umuntu aba agiharurira byose mu mubiri nk'uko ya nkuru ya Nikodemu imeze, ngo byoshoboka gute ko nsubira kuvuga ubwa kabiri kandi umuntu byomukundira gute ashaje? Kubera tuba tubyumva mu buryo bw'umubiri, tuba tubyumva mu buryo bw'ibyiyumviro bisanzwe, bya biharuro byo mu ishure, bya bindi batubwira mu ishuri. Ariko mpwemu yera araza akadufasha kumva ibintu, amatwi yacu y'impwemu akuguruka, tukumva ibintu mu buryo bwa mpwemu.
amaso yacu y'umwere akuguruka tukumva ibintu mu buryo tukabona ibintu byo mu buryo bw'imwere. Yesu ashimwe rwose, haleluya. rero impumyi zirahumuka, haleluya. abamugaye bakamuguruka, kandi ubumuga si ubwo mu mubiri gusa, burya ubumuga bwa mbere buhambaye kandi bugoye n'ubwo mu mutima. umuntu arashobora kuba ikimuga mu mutima, ikigonde kitagondeka. ijambo ry'Imana rikavuga ngo aba bantu bafise amazosi atagondeka. niwiyumvire nawe ufise izosi ritagondeka ingene wo mubayeho. Yesu adufashe cyane. alo, Imana idutabara. Imana rero yarabonye ingorane dufise. Mbega iyo dufise amazosi atagondeka haba habuze iki? haba habuze mpwemu yera mu mitima yacu. izosi ritagondeka, uzubaze abantu bagwaye amagufa vyiteye kare, vyabaye nabi. hagati y'amagufa hariho utuvuta tubayo batwita sinovi mu gifaransa. iyo utwo tuvuta duheze n'ukuguru ntupfunya kandi nta kindi ugira, uguma ari nk'igiti. n'uku kuboko kuca kuguma ukunyene, bica vyanka kugondeka, nka burya urugi rutagira n'utuvuta muri rwo udashobora kurujana iyo ushaka. no mu mitima Imana yaravuze ngo aba bantu bafise amazosi atagondeka. ufise izosi ritagondeka, ingene ndakwereka ibintu bishobora kukuba ko mu rugendo. izosi ritagondeka raba rimeze gute? umunsi umwe ushobora kuba umunsi ryagondana, umunsi ryaze kugondeka, ryari ndi muri ino pozisiyo bimeze gute? kugira nzo ndabe hariya bisigura ko nzogira gutya. kugira nzi ndabe hariya bisigura ko nzogira nuko imwe ngende gutya canke ngende gutya gushika nzohashike. n'ubuzima buruhije iyo tubura mpwemu yera. n'ibintu bigoye, ubuzima bwacu bwama buturemera. iyo ushaka gushikayo vyoroshe, ugomvye kubana n'Imana biraruhisha. mpwemu yera yaraje kugira duhe ubuzima bworoshe. amen. ivy'Imana bikaba biruhije n'ibigoye. uza wumva abantu bavuga ngo ivy'Imana biragoye, ivy'Imana biragoye. ni ukuri ivy'Imana ntibigoye, ni twebwe tugoye. ivy'Imana bigora ubigoye, ubigoye ukabideranja bica bikwangira kubera urumva ntibijana n'akameremere. bisaba ko twemera mpwemu yera akabana natwe. Yesu adufashe cyane. Bibiliya ivuga ngo ivyagezwe vy'Uhoraho ntibigora, kandi ivy'Uhoraho adutuma. Yesu yaciye avuga ngo ingata yanje ntibabaza, n'umutwaro wanje urabahutse nturemera. si uko rero bimeze ivy'Imana ntibigoye, ahubwo haba habuze ako kantu kitwa utuvuta twa mpwemu yera. yansize amavuta ku mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Imana ihabwe icubahiro cane. twakira umunsi mukuru utahuritse, aho twumva ico turiko turakira cyangwa ico twakiriye icarico n'ico biriko biratumarira. aleluya. mu gihe ushane ryazosi ritagondeka twatuvuta twari twarahezemo ugiriye ubuntu, hari ugeze kumbwira ko mw'ivi amavuta yarigeze guherayo. hanze hariho inshinge bateramo kugira barabe ko vyoba biroroha bukebuke, vyoba biroroha bukebuke. nka burya woyaza amavuta yaganze yakomantaye ukayayaza bukebuke, tugasubira tugakora. rero nducemera nk'igiti canke tugaheramo. rero dufate rero ko igitangaza kibaye, mpwemu yera yaje gusa amazosi agondeka. biroroshe ko mpwemu yera akubwira ati iyo nzira siyo, fata iyi nzira, shugira ukuti andagiye. biroroshe, aleluya. ariko arabwira ati ivyo bireke, ibi nivyo birivyo. ni ibintu bimurinda kunigana ngo yurumva ngo sidavyumva neza, ngo urumva ngo mpwemu yera narambwira, kandi ariwe ariko arakubarira. Yesu adufashe cyane. mpwemu yera ngo ivyo jewe ntavyo arambwira. wigize rero umunyampwemu wa gose, naho shwi akameremere
kakwigize ko umumarayika w'umuco kandi ari satani ariko arakugirira nabi kubera kubura umuco wa mpwemu yera. Umunsi mukuru mwiza wo kuronka mpwemu yera. Ukwezi rero turimo amajambo turiko turakiramwo amajambo y'Imana twagabiwe avuga ngo inkomezi n'ubwiza. Haleluya, Imana ishimwe. Bifurije ishengero ry'Imana, mvuze ishengero ry'Imana na jemba ndimo, bifurije ishengero ry'Imana kuronka inkomezi za mpwemu yera, kuronka ubwiza bwa mpwemu yera. Haleluya. Mpwemu yera aragutse cane, ni Imana nyene, ni Imana yiyoroheje cane, iza mu buryo butavuze induru, iza mu buryo bworoheje rwose. Ariko ushatse kuvuga rero ngo ubwo bwaguke bwiwe ntibutangaje kuko ni Imana. Rero muri ubwo bwaguke bwiwe hari aho ubona agereranywa n'ivyo twariko turavuga vyitwa amavuta. Amavuta nayo akora ibikorwa by'ubwoko bwinshi. Haleluya, Yesu ashimwe. Iko ndavuga mpwemu yera mu buryo bwa rusangi cane, rusangi rwose. Hanyuma mugabo turaza gusoma amajambo y'Imana n'ijambo ry'umutwe bw'uno munsi. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Uyo mpwemu yera aragereranywa rero n'amavuta. Ayo mavuta ashobora gukora ca kindi nariko ndavuga c'ukorosha ivyari bigumye. Hari igihe umuntu avyumva ko nawe nyene agumye, ukavyumva ko ugumye uri umuntu bidapfa kworoha. Je ndavyibuka igihe ntangura kubitahura nukuri je ndagumye. Hariho umuntu adadika kugeza wibajije yuko atakiriwe wenyene, ahubwo hariho n'idayimoni yaje kubimufasha. Turavyiga muri Ende Vendredi, amaze imisi biga twarahashikiriye nibaza ko bavyibuka. Umuntu akadadika kandi bigaca bikwega umubano ugoye, bigaca bituma kubana neza n'abandi bigoye. Kandi nasanze umenga hariho abantu batari bake bigenda gutyo. Umuntu adadika rwose. Umuntu w'Imana bimeze uko uba ukeneye mpwemu yera kugira ngo adadanyire ibidadanye muri wewe, kuko ivyo bidadanye muri wewe nivyo bituma udadika. Bamubajije Yohana ngo two tugira iki? Abasirikare babwira ati mwoye gutoza abantu ikori, mwoye guca abantu impongano kandi ntimubadadikire. Yesu adufashe cane. Haleluya. Ne soyez pas rigide. Ntimuba abantu bazana kugumisha ibintu n'ivyari vyoroshe mukabigumisha ku nguvu. Hari aho rero tudadika natwe tukidadikira. Ntitudadikira abandi gusa, natwe tukidadikira. Mpwemu yera n'amavuta vyorosha ibigumye, ibintu bikoroha, ubuzima bukaryoha. Haleluya. Ico gituma ku munsi wa Mungu uheze twabivuze mu buryo bwa urukundo. Haleluya. Burya amavuta n'urukundo hari ahantu bihurira, canke se urukundo ni materialisation y'amavuta. Nibifatika canke nibigendeka, nivyoshobora kugaragara nk'ibikorwa bivuye muri ico citwa amavuta, kuko muri ivyo biba bikomantaye hakabamwo ukoroha, hazamwo urukundo. Yesu ashimye cane. Urukundo rurengenga, urukundo ngo ntirwiciraho, urukundo ngo ntinezererwe ikibi c'abandi, urukundo ntirugwama rurondera gutunga intoki, urukundo rwama rurondera ingene rubabarira. Yesu mukuru mwiza. Haleluya. Zo bisome jewe ndakunda kwipima kuri uwo munzani kugira ndabe amagarama mbura canke ibiro mbura. Mw'ikete rya mbere ry'Abikori mu gice ca 13 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo w'8 sadekri urukundo haravuga haradondora
urukundo rw'Imana ingene rumeze hewe usanga turukeneye ibintu rero biroroha iyo harimo urukundo. Haleluya! Bari badaditse abantu bakiriye umudamu yafashwe asambana, hanyuma na Yesu bakunda, nta n'uyo mugore bakunda. Mugabo ngira yari yabahaye igiturire wewe kuko nta nico bamuvuzeko. Ico barondera ngo yari Yesu bamukure k'urwitwazo, kindi barondera ari uyo mugore bamutera amabuye. Baradadika hanyuma bamuzanira Yesu. Yesu nawe aca aravyorosha, aravuga ati nta ngorane, umuntu muri mwebwe atarakora icaha nabo ari batangura kumutera ibuye. Baca ariyunamira yiyandikira hasi, ariko rwari urukundo rubiragira muri we, ruvuga ngo bakamwica atihanye. Bizoba bigenze gute? atubagiye mu muriro. Reka ndondere ingene ndabamukiza, kuko umwana w'umuntu atazanywe no gucira abari mw'isi urubanza, ariko yaje ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Turashobora kumuha imbuto, Yesu arabibereye. Urumva kumbe rero n'ibigabo bifise abagore batandatu canke ejo nyene barasambanye nuko bo batafashwe. Ntituzi amabwa bari basize bakorera abagore babo kuko bari abagabo. Ntituzi amabwa bakoreye ba nyina, ntituzi amabwa bakoreye ababanyi babo, ntituzi ivyo bivye uko bingana n'inzigo bagize uko ingana. Ico tuzi nuko bose bakoze ivyaha ntibashikira ubuntu bw'Imana, bose bakoze icaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Naho baca baraza rero bati ivyageze bivuga ngo bene aba tubamarisha amabuye, baza bashinze izosi. Yesu tuyige ndarikonde. Haleluya! Yesu ashimwe. Yesu ntatudadikira, nico gituma natwe tumwakiriye ari we nyene mpwemu yera yigize umuntu abana natwe, ubu nawe ari kumwe natwe mu buryo bwa mpwemu. Tumwakiriye natwe turoroha imitima bikaguma, tugasubira tukihangana kugira ngo vyorohe. Yesu ahabwe icubahiro cane. Amen. Umunsi mukuru mwiza ukorohereza ibintu nawe ukorohereza abantu. Amashi ku Mana yacu. Haleluya! Ingomezi n'ubwiza birimwo ikintu citwa amavuta. Amavuta barayaturira akaba umuriro. Ejo bundi natashe umwana ambwira ati zafiriti ntazo natetse, habaye nashizeko amakoto camba ndagira ibi n'ibi ndasanga n'umuriro. Ngarutse nasanze ari umuriro uri kuraka mw'isafuriya. Urumva amavuta yose yariye arahera. Rero nisokenera akariro, mpwemu yera ariyo mavuta azokubera akariro. Amen. Yesu ashimwe. Gaca gaturira ivyo guturirwa vyose, hanyuma nico dusigara dukayangana. Yobu yavuze ngo ndaraba imbere ndaja imbere sindayibone, ntaja inyuma sindayibone, ntayirondera mu gihe yorondererwamo sindayibone. Ariko yoyo irazi inzira ncamwo. Niyamara kuvugutira muravyumva ko ari umuriro. Niyamara kuvugutira nzovamwo meze nk'inzahabu. Haleluya! Naho bari amagorwa y'akanya gato, nejeje kubabara ibimbabara. Haleluya! Igihe uhura n'igisiga rimwe kabiri gatatu ucibomako kugeza uzomenye ucibomako ntubabare. Imana ikarevuga ngo ucibomako simvuze icaha, oya icago ucibomako.
birashoboka ko ari kugirirwa nabi bikaguma bigaruka kugeza igihe uzomenya kugirirwa nabi ukagumana umunezero. Biratangaje. Uvuyemo rero muri uwo muriro mwebwe yararetse ngo wake, uvuyemo muri uwo muriro ugaca uvamo uzi gutwenga mu bihe badatwenga, ugaca uvamo uzi kugira neza mu bihe batagira neza, ugaca uvamo uruhuka mu bihe by'imibabaro n'imiruho, ukaba uruhutse. Duhe Imana icubahiro. Amen. Ubwiza rero ntuzobura gutamanzura bya bindi bibi bihavuye, ahandi naho ukisiga ya mavuta, kubera ayo mavuta turayisiga. Haleluya. Ari tuvuta n'amambona ngo twi antifongique, antibacterienne, antikwa akica ibimeze nk'imfira bitera umubiri nabi, akica ibimeze nk'amabacteri nyene, ubukoko butaboneka bushobora kugira nabi umubiri. Ayo mavuta arakomeye. Imana ihabwa icubahiro, maze ubwiza bw'Imana ukatubonekaho. Ndakwifurije shengero ry'Imana umunsi mukuru mwiza. Amen. Jewe ndagomba kuyisiga kubera ibyo kuba mwiza. Bibiliya itubwira ngo turahinduka tukava mu bwiza tukaja mu bundi, dushushanywa n'iyo shusho. Amen. Shusho ya Yesu. Imana ishimwe cyane. Jewe ndagomba kuyisiga muri uno munsi mukuru, ndagomba kuva ku bundi bubi busigaye, kandi nawe ndakwifurije kubera umunsi mukuru ubundi bubi busigaye basi roho yabwo ize kuva. Hereza Imana icubahiro. Amen. Mwebwe Uhoraho ari kuri jewe, iryo jambo dufise. Imana ishimwe itamutwimye, itanse kuza kuri twebwe. Imana ishimwe yaciye bugufi ikaza kubana natwe. Kirya gihe Yesu abivuga, kandi abivuga mu gishingo cy'abandi bose bazomwizera. Twakire kwemera kuri twebwe. Amen. Amavuta araryosha ibintu, ntagusesha neza mu maso gusa, ntiyorosha ibintu byonyine, araryosha ibintu. Iyo abantu barwaye bakababuza amavuta babikubwira bababaye, ngo n'utuvuta barambujije. Kubera amavuta araryosha ibintu, si kubusa Imana yabigereranije n'ibintu dushobora kumenya. Umuceri wacu w'umurundi canke wa kigori canke wundi utetse atatuvuta ucuba ubugari canke uwundi, ucuba ikintu c'ikigari kandi kibishe. Ariko waronse utuvuta uteka vyoroshe kandi bikaryoha. Mbega hariho abantu ibintu vyabishe. Twakira umunsi mukuru, nanje ndawukeneye nawe wakira. Abantu bimota nabi, twakira amavuta ya Mpwemu Yera. Amavuta yigeze kunyigisha ni amavuta asanzwe baguriraho batekesha imfungurwa. Rero mugabo ndasoma muri ibi bintu ngurukanabumenyi, usanga arakora ibintu byinshi. Umunsi umwe turiko turakora anniversaire kuri stade, nararwaye ikintu ntazi uko iva niyo kija ku jisho. Ikintu utamenya ko ari isununu, utamenya ko ari ikibyimba, utamenya ko ari iki. Hanyuma numva mu mutima wanje, sinzi ko novuga ngo Mpwemu Yera, numva mu mutima wanje nafata utwo tuvuta ngasigako. Ega nabigize iminsi ibiri cari kigiye. Sinzi ngene navyiyumviriye, ahandi hantu narifise ku rukoba igifaranga.
cavuga ubu amavuta abikora casiga umenga niwe wari wabiteye biba biragiye none nagenda kubwira ngo amavuta arakiza n'indwara wakira umunsi mukuru mwiza Haleluya nanje ndawakiriye mu izina rya Yesu Kristo muri bugaho twari tugeze gukira indwara ndawakiriye abatakira nangurane we ibintu utabikeneye mugabo bitewe nuko utabyizeye naco ndagukebura abwira ngo wizere nawe turonka umunsi mukuru twese umunsi mukuru bwiza mu izina rya Yesu wizere nawe wizere nawe wizere nawe wizere nawe Haleluya Mana ishimwe Yesu ashimwe ahandi hari agakomere kamota nabi ku muntu agakoma ku kamoto karagenda nako gakomere ni kuvuga icabizana kikahava birashoboka kufisa ahantu ubuzima bwawe bubishe umota nabi inkuru yawe nimbi wakire guhindurirwa ibihe na mwemu yera mu izina rya Yesu ubaho wumva umenga wogenda wipfutse wumva umenga wogenda winyegeje ciye nibuka umumotari umwe yarantwaye ndamubwira ubutumwa bwiza hanyuma acambwira ko nawe ngo afise ahantu asengera ngo ari ngo umukizwa Imana irafasha ndamubwira nti bwaba uri umunyabyaha urafise ibyaha urimo mbona arakanye ngo bibonye gute ndamubwira nti nawe sobanurira yuko atari ibyo ndakubwiye rero mbona uriwe jewe ndabona uri umunyabyaha wewe kandi urafise ibyaha uriho ndagerageza kubimubarira aca arambwira urabona n'ahantu usengera ngo umuririmbyi ngo avuze ibyuma ngo avuze ibyuma ngo mugabo w'inkofero ngo gituma ndayambara nkayigeza aha ngo ni ubumaramara ufise utumusambana ngo nicyo gituma atwara iyo nkofero ayigejeje aha ni mu mwaka uhetse ariko umuntu agenda yumva yo kwinyegeza abantu ukabura gusa aho ubinyegeza nawe ntibiyumvire ikinyoma c'abadayimoni mbega kwambara inkofero ukayigeza aha bituma ubusambanyi buva ku muntu erega umuntu winyegeza abantu ntiyinyegeza Imana hari igihe rero ubuzima bw'umuntu buba bumeze nk'akaduhu kanuka aho umuntu agerageza kwishasha ngo ntibumve yuko ibyo bintu yaciyemo ntibumve yuko iyo myotsi imunukako ntibumve yuko ibyo bintu bimunukako ariko ntibishobora kuvaho mugabo mpemu yera arabohora arakiza arakandika ibyimba arakuraho amashira arakuraho ububi bwose bikomera Imana amashyi twakira umunsi mukuru w'ukuri amen nakwizonera isoni shiti byanje zamanira tagusa uwo musaraba amen bantu b'Imana ntivyokunda nawe umuntu yokwihagarara imbere y'abantu umuntu arafise ahantu ha wenyene amaramarira arafise ahantu ha wenyene isoni zimwica ikibabaje aho hantu Satani arashikayo ibaze rero ari gupfuma umaramarira
kumaramarira imbere y'umukunzi wawe, hakuja kumaramarira imbere y'umwansi wawe. Nespa bari babandi nespa shi wowe kumaramarira imbere y'umukunzi wawe, hakuja kumaramarira imbere y'umwansi wawe. Umukunzi w'ukuri ntajyana umutima, arashobora kukubwira ati ibintu sibyo, mugabo ntabikubwira mu buryo bwo gucira urubanza, abikubwira mu buryo bw'impuhwe n'imbabazi akugiriye. Uwo ni Yesu. Aleluya. Rero abantu mu rwihishwa rubi, umuntu ajyana ibintu binuka, ibintu biratera presentable, ibintu utoshima ko bija mu maso y'abantu ngo babikubonane, kubibundabundana n'amarushwa. Yesu rero yarakoze avuga ati je sinzobasiga mwenyene, oya nzoza kuri mwebwe, kandi mbere nzobahundi mwiza, data azobahundi mwiza, kandi uwo mwitsa abana namwe, kandi azoba muri mwebwe. Ab'isi ntibashobora kumuhabwa, ariko ndabivuga mu buryo rusange cyane, ariko kugira ngo twumve ko twegereye Imana dufise umunsi mukuru w'ukuri. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo mpwemu yera ni watugira abanyenkomezi. Aleluya. Mpwemu yera ni watugira abanyenkomezi. Muri Yesaya 40:29 kugeza ku 31 haratubwira ngo Uhoraho niwe yongera inkomezi abadendebukiye, kandi utagira intege akamwongera intege. Aleluya. Rero uyu munsi novuga gute? Ni umunsi wa restaurasi, ni umunsi wo gusubizwamo intege. Yesu ashimwe. Ni umunsi wo kongerwa inkomezi n'Imana. Kumbure wabaye nk'agakinga gaciye kw'ibuye risongoye riratobora ipine, ipepu ziravamo. Wowe waraciye mu bihe bigoye, ingufu zirakugabanukana. Ntiwakire ibihe bishasha byo kongerwa inkomezi mu izina rya Yesu. Amen. Mbega iyo umuntu w'umuhizi agwanye, akagwana cyane, bifate nk'abajya bakinanye n'iby'ingwano nka rugby canke box canke dufate ko bakina umupira niwo tuzi twese. Umuntu w'umuhizi akagwana cyane, hanyuma mu mpera z'umupira ukazibona ahemukiye ahantu aricaye, haba habaye iki? Yahejeje umupira mugabo ahemukiye ahantu aricaye, mubwiye subira muri match ejo nyene biragoye, haba habaye iki? Nuvuga ko inkomezi yari afise muri we zarakwezwe n'ibikorwa yakoze, zaranyowe n'ibikorwa yakoze. Icyo yari akeneye nico musanzwe mumenyereye, yuko baca baja mu kanya k'akaruhuko. Umunsi mukuru mwiza w'akaruhuko mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ibyakozwe n'intumwa 1:8 n'ibyakozwe n'intumwa 4:31. Tuje turabira hamwe izo nkomezi tugomba kwakira ico zidufasha. Mu nyuma turaza kurabira hamwe zogenda gute kugira tuzironke. Yesu ashimwe cyane. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo waho w'8, ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza, muzoba ibyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Mu gice cya 4 umurongo wa 31, igice cya 4 umurongo wa 31
Haleluya. Dusome havuga ngo bahejeje gusenga aho bakoraniye haratigita bose buzuzwa mpemu yera bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Yesu ashimwe. Reka mbere kuri 29 kugira dufashe abatari bwahasome canke abaheruka kuhasoma kera. Kandi none namwe raba agahirizo kabo uhe abasavyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose, ukirambuye ukuboko kwawe, gukira indwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikorwe mu izina ry'umushumba wawe yera Yesu. Bahejeje gusenga aho bakoraniye haratigita bose buzuzwa mpemu yera bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Aleluya. Inkomezi uyu munsi intege nke zacu zihindurwe n'inkomezi z'Imana mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nitwizera izo nkomezi ntiziza kuba utujambo gusa twarenganye, ariko izo nkomezi ziraza kugira umukristo utari bwabewe. Aleluya. Ziraza kugira intwari ubutwari utari bwaronke uraza kuburonka mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari aho umuntu w'Imana abaho umenga arasunereza, sinzi ikivuga ikindi kibivuga neza, mugabo umenga nashinga ukuguru neza, umenga nta nguvu zikwiye zo gutambuka neza afise. Birakunze gushikira mu bihe by'ubusaza ukabona ko umuntu agenda agira ngo nimubibona umuntu ukabona ko agenda agira ngo hahandi mu magufa utuvuta twaraheze, mu mugongo utuvuta twaraheze, hanyuma rero no mu buryo bundi nta nkomezi zirimo. Biroroshe kugira gutya kandi byo ugiriye ubuntu n'Imana izobishikira. ntawe uzohasiba, wagiriye ubuntu uzohashikira. Ukabona ko habuze ingufu mu buryo bw'imwe, hari aho tumera nk'abashaje hataragera. Mugabo Yesu ngo yaje kugira ngo adufashe, n'ubu bariko baradufasha kugira ngo ntitugire iminkanyari. Haleluya. Haleluya. Badukureko agasembwa, amarabaga, adukureko n'iminkanyari. Mukibajya mu kirundi sinzi ngene habivuga ndabibagiye. Deride. Injebejebe. Yesu ashimwe cyane. Adukureko injebejebe. Injebejebe ni ubusaza bw'umubiri. Uvyize mu ishure ucubitahura. Ningene umubiri wagiye uratakaza ingufu kubera urugendo rurerure, kubera ibikorwa, kubera ukubaho nabi, kubera gufungura nabi. Umubiri uratakaza ingufu, umubiri urugendo uramererwa ukuntu, hanyuma hariho ibigenda birahera kandi bidasubirizwa, bikagenda birahera. Mu buryo bw'impemu rero Yesu yaratwemereye ngo ivyo ntibizodushikako, tuzomushikira tumeze nk'inkumi imeze neza. Umugeni, umukwe adusanganire turi umugeni asa neza atabusaza. Mpemu yera agenda arabikora, agenda aradufasha kugira ngo tube abantu bameze nk'abashaje kandi ibyo gusaza atari byo byacu. Iyo ndiko ndavuga umuntu wawe w'umwemu uyo ntasaza, ahubwo birivuga ngo no mu gusaza twashaje nyine ku mubiri tuzoba tucana, tuzoba tugitotahaye. Ngo batowe mu rugo rw'Uhoraho bazohatotahara, no mu busaza bwabo bazoba bacana. Twakire izi nkomezi zitubwira umukristo tutari bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Hajya mu majambo y'Imana twatanguriye ko hatubwira ngo muzocamuba. Haleluya. Hari ikindi kintu
kubaha. Yesu ashimwe cyane. Mbega izi nkomezi rero ni iziki tuzikeneye hehe? Twandike utuntu dutanu. Ubwa mbere turazikeneye kugira dushikame mu rugendo, ntitugende turahenagurika. Kwa gusunagurika ni kuba mu busaza gusa, no mu bwana kuraba. Akana katararonka ingufu zikwiye karasunagurika, katambuka rimwe kakagwa. Turakenera inkomezi zo gushikama mu rugendo, tw'abantu badakebagutswa, tw'abantu batagenda baraba iyo bavuye nka Mukaroti, tw'abantu babizi neza yuko aho bari kandi aho bagiye ariho. Mwebwe rero aradusobanurira iby'uru rugendo, akadufasha kumenya iyo tuva n'iyo tuja. Nitwa abantu menga barafise ibyo batakaje, menga bohindukira kuja kubirepera, menga ubukumi bwaragusize cyangwa ubusore, menga no kugira wirihe. Oyaye mwebwe rero adutwara tumeze neza, utamenga warahombye kuba utagize bijya, utaratambaye nawe nkabanaka, kuba nawe utije nkabanaka. Wapi, ivyo ntibidufata. Mwebwe rero aradushikamisha twumva tuzi neza. Bibiliya itubwira ngo ntubabazwe n'umunyakibi ko aguwe neza, ngo amaherezo yabo bazoterwa nk'ubwatsi. Wewe bandanya guma mu gihugu, ushishikara ukora ibyiza. Imana ihabwe icubahiro cyane. Haleluya, amen. Gushikama ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo tudashikamye ibyo ari byo byose biratwakura bikaturonka, biraguhamagara. Nama ndababwira ingene narabyiboneye tukiri bato, twarabibonye. Uciye ahantu hari abasore, uri umukobwa yirenganiye bwana, twebwe nyine hari aho twabyikwege, uzihutura waba wambaye umupireye ntitwobivuga, ukagira ngo bagakoberetsa, ubaye utihagaze ucugira ngo jewe ariko urinda ubaza jewe, hari iso ubonamo, hari nyoko ubonamo, hari mubyara wawe ubonamo, ntubizi ibyo barimo. Ntibari bicaye kwirigara binywera akamogi, ntubabona? Nta mpamvu yo kurinda kubaza oya, iyo tugiye haratomoye. Uduhamagara ntari mu mbavu, ntari inyuma, ari imbere. Haleluya. Kandi imbere niho hari ibyiza. Ibyo twabisize tubibona, twararonse umwanya wo kubihonja, turumva yuko atakimaze. Twarabihevye, tugiye hari ibyiza. Mu nzira kwa Satani sinzosubirayo, n'abariyo baragowe sinzosubirayo. Mu biro kwa Satani sinzosubirayo, n'abariyo baragowe sinzosubirayo. Iwacu uri mw'ijuru. Shikama. Nta kuntu wajya gukesha mu isengero, ubwo bwenge n'izo ngufu ukabikoresha imbere y'Imana, hakurya kubikoresha imbere y'umuntu ariko atambira ibyo tutazi. Ubwo rero gukobereza no gusifura kw'isi tuzogutsinda kubera twarose za nkomezi. Cya kabiri ni kunesha umubiri, isi na Satani. Kunesha umubiri, isi na Satani. Mu Baroma 8:13 batubwira ngo nimwica iby'umubiri ukora, mubyicishije mwene yera, muzobaho. Amen. Kunesha umubiri, isi na Satani. Izo nkomezi tuba turakira, kandi turi mu kwezi kw'inkomezi zizodushoboza kunesha umubiri. Umubiri uragajura nk'abantu, ugahabukana umuntu. Mutuke barabona ko bakugana
yaratutswe yabasubiza, yarakorewe ikibi ntiyabahigira, ariko yiha iyidaca urwankunzi. Aleluya. Dawidi aramubwira ati uyu muntu ariko agutuka aha je sinogenda nkamwica. Abwira umusirikare we ati reka mwihoze, hari aho Imana yoraba uwo muvumo ikawugeranya n'umuhezagiro ikamphezagira. Umubiri wahagurutse ukagutuma urabizi utivye n'akazi kawe, nani witwa abandi bubatse, reka niwe wenyine utarubaka, abo mungana barubatse. Mugabo nawe urashobora kubarira uti reka hari nawe noyubaka ngaca ndarapfuye, nawe ndayubakiye bakarara bayigurishije, nzoba nakoze iki? Kubaha Imana kurarambisha, kandi umugorozi ntazohebwa siniba. Mwe muyera ivyo nzobikongorera wumva umerewe neza. Aleluya. Isi yasukasukanisha ivyayo, Satani n'amabwire yiwe, ariko byose turi kumwe na Mumira tuzobinesha. Ica gatatu ni guhangana n'ibihe bikomeye bigoye, guhangana n'ibihe bikomeye bigoye. Hari aho tubaho umenga turi impunzi zamana intekera ku mutwe, umuntu akamana amaganya, umuntu akamana induru, umuntu akamana uguhunga mu mutima. Yesu adufashe. Umukozi w'Imana umwe ariko arigisha nuko adatahuye amajambo yo mu gitabo cyo Kuvayo, icyatumye Abisirayeli bajana imizinguzingu bakaguma bakikutsa umusozi umwe, ikibanza kimwe, Imana ikabareka bakaguma basanga bagarutse aho bavuye. Mu kuvuga ngo ingorane kuri imbere ntikuve imbere, ukaba usubira uhura nayo, ikubera mu mitima yabo ntibigeze bemera guhangana n'ikibazo bafise. Bavuga bati twisubirire muri Egiputa, aho twari dufise amakongombe, aho twari dufise ibitungurusumu, aho twari dufise amapasiteke, twoguma twisubira muri Egiputa. Nawe ivyo uko babigira niko ikibazo cyabaguma imbere, gushika umunsi bazovuga bati naho nopfa nzocira Imana ishaka, naho nopfa umusozi ugacuhera, bagaca batangura ubuzima bushaka, bagashikira bari bagiye. Iyo tumera nk'impunzi zamana intekera ku mutwe ntaco tuvamo. Ikibazo ukibonye kiguma kigaruka imbere yawe, uzumenye ko utarakinesha. Iyo ukinesheje ntikigaruka, ndabikubariye. Nyuma y'imyaka 22 n'igice ako kantu narakizi. Ukinesheje ntikigaruka. Nawe ufise ingorane y'amahera nico kimwe, nawe ufise ingorane yo kubana nico kimwe, nawe ufise ingorane y'ibiki nico kimwe, kandi uritahura uti sindanesha, kandi Imana ishimwe yacihanganye irakurindiriye uneshe. Tsinda twakire mwemera mu izina rya Yesu. Sinzoruhuka nashitseyo, ntabwo nzohengeshanya namba, nzokomeza urwo rugendo, nzogendana na Yesu. Imana ikaguma ibicekinga mu mutima wawe iraba ko ivyo uririmba ari vyo. Ndashaka kuja mw'ijuru, ndashaka kubona umwami, iyo abera bamezerwa abaho baguwe neza. Aha rero umaze guhura n'ibintu bitandukanye by'amatesi biza kugufasha gupima ko ivyo uririmba bisa n'ivyo ukora. Hanyuma Imana ikavuga uti wow, tuyabisi, inshuro ya mbere waraneshejwe, inshuro ya kabiri uranesha, ariko urabura gato, ronka 7:15. Uyu muntu
izo nkomezi zo mu rugendo tuzihabwa n'uwo mwemeye, tuzakire uwo munsi mukuru wacu. guhangana bavuze guhangana si uguhunga, bavuze guhangana si ukwifata nk'umunyantege nke, bavuze guhangana si ukuturatabaza abantu, bavuze guhangana ni ukwemera guhura n'icyo kibazo, ukemera ikintu cyose cyoba mugabo ukaba uhuye n'icyo kibazo ukakinesha wisunze Imana yawe, udatakaje umurongo w'Imana. Yesu ashimwe. Uzova mu izingu vuba uramirize ushike mu gihugu cy'isezerano. Ndaheruka gusoma numva bisubiye kuntera umushitsi ingene handitse muri Bibiliya ngo abantu bose bacagihe bagira ubwoba abatasi bababwiye yuko icyo gihugu ari kibi, harimo abanaki, abantu bose ngo baheze ata n'umwe akiriho. Nico gihe Imana yabwiye Yosuwa ati nimujabuke mu gihugu nabemereye, twizere tubigenderemo muri mpemu yera. Cya kane ni gushingira intahe Yesu. Biraduha inkomezi zo gushingira intahe Yesu. Umunsi umwe nikanguye mu buryo bw'umutima usanga ndi umunyabwoba mubi rwose, hanyuma nikangura mu buryo bw'ikibazo kivuga ngo none mbuzwa n'iki kubyubahuka imbere y'uwo ari we wese. Icya mbere ninasanga ndabibwiye asanzwe yarabyemera nawe nzoba ndose uwo tusanzwe tubyumva kumwe nta ngorane. Icya kabiri ninasanga ndabibwiye ari ubihakana nzoba ndose uwo nariko ndarondera kugira ngo nawe amenye Yesu akire. None niki kimbuza kubivuga ndabibwira uwo ari we wese? Niki kimbuza gushingira intahe Yesu ndabibwira uwo ari we wese? Imana iduha ikondoro ryo gushingira intahe Yesu. Muzoca mubi ivyabo navyo kushingira intahe. I Yerusalemu, Yudaya, Galilaya, gushika ku mpera z'isi. Ni ukuvuga ngo uwo ari we wese, uwiwanyu n'utari uwiwanyu, uzoca ubicabona ubishobore. Turaronka utuguvu two kubwira abandi umukiza, kubwira abandi ubuhanira, kubwira abandi ubohora, kubwira abandi ufise wenyene uburenganzira bwo kutujana mu ijuru, kubwira abandi uwadupfiriye, uwadukunze n'ingene yemeye kwigira umuntu kugira twese tubohoke, kubwira abandi amahoro twamuronsemo, kubwira abandi imbabazi twamuronsemo, kubwira abandi ibitangaza twamubonanye. Turakeneye kubwira abandi atayindi nyungu dukeneye, ari kugira ngo gusa nabo bakire. Amen. Ntoya cyane kubera turikunda rwose. Abandi barakeneye gutabarwa, hari abantu badasinzira neza kubera iyo ngorane gusa kutagira Yesu. Hariho n'abarwaye indwara kubera gusa kutagira Yesu muri bo. Hari indwara zijana kubera gusa umuntu aronse Yesu muri bo. Ingo ziko zirasambuka zingana iki kubera gufata minenegwe ivy'agakiza canke kutabimenya. Abana babaye imfuvyi bangana iki kubera icaha c'ubusambanyi. Abiyahuye bangana iki kubera ivyaha. Turakeneye kuvuga uwaje gukiza icaha bari mw'isi. Aleluya. Muzumwite Yesu kuko uyo ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Yohana aravuga ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana, nguyu ukura ibicumuro by'abantu. Aba benshi bangana iki? Ingorane tumaze kugwamo kubera abantu bikunda bakigungirako n'ibitari vyabo zingana iki? Abantu barakeneye kumenya ubohora. Yesu ashimwe cyane. Tuzoronka inkomezi turazironka. Ndasavye Imana iduhe umunsi mukuru hapfume haba n'abantu 10 muri twebwe bafata ingingo yo kuja gushingira intahe abantu. Yesu akomeze amashikana. Ndazi ko Imana yanyumviye
bamuziye ndabisabye ndabyizeye data aturungikire basi abantu 10 kuri twebwe bahaguruke bagende umuntu aronse amaso nka Yesu yari afise ucutabura igituma yaremeye ko bamukubita imisumari mu biganza niwiyumvire gukubita umusumari mu kiganza ukawuhuza n'urubaho urumva ingufu zijamo uriyumvira nyene kurekura ikiganza nawe ingufu akoresha zo mu mutima kugira ivyo avyemere kubera Yesu yaratubonye asanga twuzuye amaboko avuga ati ntaramuka n'itanze nta n'ugutabarwa kundi bafise bazokwama muri izo ngorane z'imiryango yabo abatanze ibimazi yuko imfura z'iwabo zitazobaho bazokwama gutyo abatanze ibimazi yuko ingo zabo zama zisambuka bazokwama gutyo abari mu karondaronda k'ubusambanyi bw'imiryango bazokwama gutyo abari mu karondaronda k'ubworo bazokwama gutyo abari mu karondaronda k'ibindi vyago bazokwama gutyo nopfuma nemeraga kubita imisumari mu biganza iyo migozi ibabohera muri kahise bikaguma bibakurikira n'uruvyaro rwabo rukazobuko nyene ibarekure ibaveko ndemeye mpanuye babohoke twagize amasengesho meza kuwa gatanu nkuko twari twabibabwiye barahiriwe abahaje ariko naciye mbwira abantu nije ndabonye igituma dufise ingorane nyinshi iyo havuzwe ivy'impemu hitaba bake ndashimiye abiga inyigisho baraje cane ibice basi 80% baraje mugabo basigaye naciye mubifata nyene nk'ibintu umupira utaryoshe turonka abarorerezi mugana agenda mubwire ngo turakeneye kubohorwa kandi tuzobohorwa n'ubutumwa bwiza bwa Yesu twakire gushikiriza abandi intara ya Yesu abantu barakeneye kubyumva uko Yesu yapfuye n'icamwishe n'ikivamo Yesu amaze gupfa yuko dukira tukabohoka tugatabarwa imyuka mibi ikatuvako ibyaha bikatuvako uburozi bukatuvako imigambi ya Satani ikatuvako imigambi y'Imana igatangura abantu barakeneye kubimenya kuko bishwe no kutamenya tugende tubwira abantu bya Yesu ikanguro Yesu ari hafi Yesu azoza Yesu azogaruka kandi azocira abantu urubanza ariko bamwizeye bazoshirwa muri sentare turakeneye kuba muri abo nari mboshwe rwose n'umwansi Satani sinari nzi Yesu wavuye mw'ijuru yambohoye ingoyi zose nari mfise aleluya nsigaye ndirimba Yesu nigitangaza pe nigitangaza rwose nigitangaza ko Yesu yagijije umwuka we wera niwuje unyobora uzageza ijuru amahoro amen iyo ngerageje n'umwansi Satani iyo ntambara nambaye ukwizera ijambo ry'Imana niryo nkota yanje n'ijuru amahoro haleluya nyura mu misozi nyura mu mataba aho hose niho harusha umutima byasaba Uwiteka kugira ngo amfashe Uwiteka nawe natinda kunyumva uwo munezero n'abandi baragukeneye uko gutabarwa n'abandi baragukeneye twakira ikanguro
ku bicu ahabwa icubahiro cyane abamwizera ntitutekeranya ku byo yavuze yavuze ngo ngiye mu ijuru kubategurira ahanyu kugira ngo jewe nzoba abariho namwe muzoba nuko rero nimutinye muyizere mwizere Imana mwizere ibyo ndababwira turamwizera abamwizeye ntitukekeranya ku byo yavuze tumuhe icubahiro ndagushima Mana ureshime ndagushima Mana ureshime Yesu n'umwungere mwiza intama ziwarazizi nazo zikamumenya amen cya gatanu ni gushikiriza gushira amanga yo gushikiriza ijambo ry'Imana birahakwa gusa icyo twari duhejeje mugabo kwigisha ijambo ry'Imana ni nk'ibindi ko ndagira gushira amanga we muyera araduha inkomezi zo gushira amanga yo kwigisha ijambo ry'Imana kuko ntabitangurira ku kwigisha gusa wewe wigisha abandi abitangurira wo mwanya wawe wenyene uri kuriga ijambo ry'Imana akaguha kuryumva akaguha kumva ukuri kwaryo kandi iryo jambo ry'Imana wamenye ukumva uranezerewe ko abandi borimenya kuko iyo urimenye nawe rirakugirira neza ubwo kumererwa neza wumva muri wewe niko kugusunika ukumva urifuje kubibwira abandi Imana ishimwe yadukijije akahise k'akameremere kabi aho abantu baba bafise ingiga mu jisho ryabo bakagomba gutosora akavunguka kari mu jisho rya bagenzi babo Yesu adufashe cyane hariho abantu bumviriza ijambo ry'Imana bakumviriza bavuga ngo yo nakabahawe wa 16:17 havuga ngo uwo mpwemu yera ab'isi ntibashobora kumuhabwa rero kwizera no kwakira Yesu murabyumva n'amajambo agerekeranye kwizera kwakira kwihana kwizera kwakira kwihana kwizera kwakira kwihana kwizera Yesu ukamwakira ukihana bigutuma utagiharurwa mu rutonde rw'ab'isi Imana ikiguharura nk'umwana wayo kuko abamwakiriye bose abayo baje gucika abana b'Imana hari igihe rero umuntu atabishiramo ukwizera ugashaka gusengerwa gusanzwe ugusenga ubwira uronke umukate w'uno munsi ugusenga ubwira ukira indwara ugusenga ubwira ngo umugabo akugarukeko kandi Yesu arabikora je ndamaze gusengera abantu umugabo yaragutaha tuyagiye gusenga ukaza wumvara ku telefone ndamaze gusengera umuntu umugabo we wapfunzwe bimeze nabi tumaze gusenga ijambo Imana iduhaye ndabikurikira ntumwumve ngo birapfa kwikora tutega amatwi mwemwe tukakira icyo ariko araturongora ugasenga nk'uko akurongora Yesu ashimye cyane ejo umugabo agaca ataha ari mu mpinga ahantu bisaba kubanza kuja muri sentare ejo agaca ataha nimba ajya amategeko ayagira iki sinzi ukuntu abigira mugabo Yesu arakiza aleluya icya kabiri Imana ishimye cyane tuba twabaye abana b'Imana murabyumva ni ugutunganya umutima wawe ariko abantu babwira Yesu nk'umuntu utagira ijambo bicaritse mu nzu mugabo ntagire icyo avuga mu nzu icara ngaho hanyuma ibyo nkora byose nzobikora uko udabyumva wowe wicara aho kubera ndagukeneye abasuma ntibamenye oya ntibikunda Yesu mwakiriye biradusaba gutunganya imitima yacu kandi uburyo bwo gutunganya imitima yacu ni ubwo twumvira ingene agenda aratubwira ati iki kintu sico gikureho iki naco waragihevye kandi ari kibereye gikore biradusaba kugenda mu mutima utatwagiriza ikibi imbere y'Imana n'imbere y'abantu abantu babiri barashobora kumesa ishati ya se umwe wese akamesa ishati ya se uyu munsi
n'uwundi hirya y'ejo akayimesa badafite intumbero zimwe. Tugomba kuvuga ubugororotsi bwo mu mutima. Umwe akayimesura kugira ngo papa we aronke agashati keza, uwundi nawe akayimesura kugira ngo ko ari yose akunda itote kuri uno mwanya se ntaze kuyironka. Ibikorwa bigaragara inyuma birashobora kuduhenda, twese tukaba twicaye hano, hari uwaje kumva ubutumwa bwiza n'uwaje kuroga. Bisenze byaradushikiye, mudamu umwe yaraje mu myaka iheze ntibyamukundiye, umuriro w'Imana waramwirukanye. Ibikorwa bigaragara bitavuye ku mutima ubohotse utunganye wansi ikibi sivyo Imana ivuga. Mugabo ahubwo umutima ubohotse wansi ikibi uzinutswe icaha ntuzobura ibikorwa bigaragara bikurikiye uwo mutima utunganye. Amen. Utungana umutima yacu, mpwemu yera arera, ni ukuri ntakunda umwanda, ni ukuri ntakunda umwanda. Bibiliya itubwira abana bato rimwe ntihagire ukora icaha, mwibuke ko dufise umuherezi mukuru mw'ijuru, mwature icaha cyane musengerane kugira ngo mukire indwara. Fatanije 23. Alo, Yesu ashimwe. Mwibuke yandi majambo binyarutse birihuta kuri icaha mu mutima wawe. Amen. Haleluya. Icya gatatu bamwe ni ukwemera kuba umwe na Yesu n'abera biwe. Mpwemu yera ntashobora kuza ku muntu yitandukanya n'abandi. Non, il aime beaucoup la communion. Arakunda cyane ubusabane. Rero iyo muri twebwe hariyo ukwica ibice, iyo muri twebwe hariyo ukwigira ikintu kindi hirya ya bene data, hirya ya Yesu bikunda. Kandi aho hantu benshi bahafise umutego. Mwibuke yuko icyaha cyonyine nabonye ngo gituma tudaharirwa, ndabisubiremo, icyaha cyonyine. Nyandwi ndamubonye, Nyandwi yoba hafi asanga ari hafi, sinzi izina novuga. Uravyumva? Ca gifuza kibonye mu mpene yacu, ubwo ucuvuga oya mw'izina rya Yesu jewe ndaharira, ndaramuhariye, mbere n'iyo mpene nimuyiki inzira igenda amahoro imushikire. Uzoba uhaye Imana akaryo ko kukugirira neza. Mpwemu yera abana natwe yuzuye urukundo. Amen. Biratugora kukubaza iyo byabereye, ngo barivugisha, ngo basenga mu ndimi zitamenyekana, bajengira barakavya. Ego hariho abakavya, sinokubesha, hariho abakavya nyene bagomba kwigira abanyamwemu rwose. Mugabo ndashaka kuvuga ngo mpwemu yera wewe kugira ngo akuze utwebere muri we, birasaba kugira umutima esprit d'unité, impwemu y'ubumwe, impwemu y'ubumwe. Ibaze twe dusabwa no gusengera no guhezagira abatugiriye nabi, atari na bene data. Hari akantu bene se, hari akantu Yesu uca uheba gusenga ngo kubera atakwishuye, uca uhagarika gukorera Imana ngo ni kubera umutwaro wawe uremereye, ngo Yesu ngo umenga ngo ntabyo ashaka. Ega rero abantu bashakirira Imana. Hari uwambwiye ko yamwegeye no kuja gusenga, ca ndamubaza ngo Imana ntiyakubabaje? Ngo yaranshatse rwose. Sinzi iyo Imana yampaye kubimubwira, ca ndamwishura, nanje yarigeze kubigira kwera. Umunsi umwe rero tuzoganire ndakubwira ingene bigenda. Mugabo jewe no muri Katolika ngo nahere icyo ntarahamwe nja burya agace bivuga umengo nyene yatoye yishu icyo ntarahamwe nja burya barahari bashakuriye Imana nabo baba bicaye
bavuga bati bari kuwa Mungu reka mbe kugenda mugabo kuwa gatatu muri fara nta muva fise niwakira umunsi mukuru wo gutabarwa n'Imana. Icyanyuma kirakomeye nicyo tugira tugireko cyitwa gusenga ukabisaba mu ntumbero nziza cyane gusengerwa ukabyizera ukabyakira. Gusenga ukabisaba ko mpemuyera kuzaho ukabyisabira. Murakoze Imana ibanezagire ngo twosenga umwanya mutoya. Yesu ashimwe. Bonne fête.